Mwabonye hirya no hino ibikorwa bitari bike biharangurirwa biciye mu ivumbi. Mwarabonye igiterwa c'igifenesi, mbere no babwira ko carandukiye kiraja no muri zone Nyagisozi. Muri zone Nyagisozi ya komine Busoni uyu munsi naco nyene kiriko kiremwa cane. Muri zone yindi yo hirya aha kwa Gatabazi naco nyene kiriko kirarimwa, ni zone Nimugororo kiriko kirarimwa naho nyene cane. Mbere twanezerewe kuko uko twari twavyiyumviriye niko abanyabusoni babipanze ko mu gutaha duca ku nkokoro z'ikiyaga Gweru ng'abanyabujumbura bahabone. Bari bazi ngo ikiyaga ritanganyika gusa, ariko mwarabonye ko Kirundo twambaye kireze, kandi twe turabizi ko cera. Mbere nyakubahwa ari kwizerwa muri Butanyerera yatubwiye ati harya kuri bijya biyaga nyene tuhabona itunga rizogera kure, tuhabona itunga, tuhabona ama etage, ama hotel inyenyeri zitanu, kandi bizokunda. Mwarabonye n'izinga riri harya hagati rirafise imiryango irenga 53 ribako. Hariho n'abahasengera gusa bo barafise ibibazo bikenya byuko amashuri barinda kwambuka inzuzi. Programme iriho nuko kumbure ijya kajya kazinga bazogasiga bakaza imusozi, kandi HCR yaremeye ko bazoronka uburaro bumeze neza bagashobora kwimuka. Harya rero nagomba ntarasubira kwibagira naho nyene ngo duhamagarire abagwizatunga bazana imitahe mu gushiraho ihinguriro yofasha guhingura iki gifenesi kikaba mu mutobe ji imeze neza, kuko ngo kiragwanya tifoide cyane cyo kimwe n'ipapayi, kandi ji yaco ngo irarinda kanseri y'amara cyane ku bakenyezi. Dusabe rero abagwizatunga abo bari hano cyangwa irijwi rigere kure barondera bihinguriro ryo gufasha guhingura iki giterwa c'igifenesi, turonka imitobe made in Kirundo. Hari abamaze gutangura kwigana imyuga mvabwenge bagahingura, mugabo ntibarashika kuguhingura iki gifenesi. Bahingura indimu, bagahingura n'ubuki, ntibashikira guhingura iki gifenesi. Tubahamagare rero ko bozohingura iki gifenesi kikatubyarira umusaruro, kigashoka i Bujumbura, kigashoka mu zindi ntara z'igihugu kivuye ngaha mu Kirundo.